murabona iyo hageze ku mugoroba twebwe turava mu mabiro tukaza gufasha gutondeka amabisi kugira ngo muronke akajyo muyunguruza. Rero no munsi turaronsa kabirya. Aka kabirya rero na mabisi meza mashasha, eka nimvira ko n'uruyoya govuga duti antuka mu gisagara cya Bujumbura mwaronsa amabisi meza. Rero ndabasabe twese iki gikorwa gikozwe no munsi, aya mabisi turonse uno munsi tuyagire ayiwacu, tuyafate neza, nta guca mu madirisha. Ibisi irahagarara ikugurura imiryango hanyuma natwe tukinjira, twiyambike agahuzu babone ko abanyagisagara turabasirimu. Nta muntu numwe ndabona yambara neza umusirimu wa vrai aca mu idirisha. Mumfashe rero dukenguruke cyane, dukengurukira iyo societe van transport yo yumvise akamo ka leta, aho twabatera kamo ko leta izobafasha mu kuborohereza nabo bakaheza bakazana imitahe yabo mu gisata cyo kwiyunguruza. Mumfashe rero dukomere abagwiza tunga b'abarundi. Ntawo bideha kibibazo bihari mu gihugu, ariko abavuka Burundi nibo bafise uruhara runini mu gutora inyishu ibereye. Ndekatubane Abrahamu n'umwe mu bagwiza tunga baraye bahambije abandi mu guterera mu iterambere ry'igihugu no gutanga akaroro keza ko bishoboka gukemura ibibazo bihanze igihugu cabibarutse. Kwigenekerezo rya 8 imyandagara umwaka wa 2022 niho hatanguzwa ku mugaragara igikorwa cyo kunguruza abantu mu gisagara cya Bujumbura hifashishijwe ingendeshwa zigezweho. Igikorwa kigiye kuzokorwa ni societe van transport iserukiwe n'umugwiza tunga Ndekatubane Abrahamu. Iyi mvukire muri zone ya Buyenzi ikaba yari yatewe iteka n'umushikiranganje w'ubudandaji, ingenzi no gutumatumanako Marie Chantal Nijimbere kumwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana, akaba ari nabo batanguje icese ico gikorwa. Imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru, umushikiranganje w'ubudandaji akaba yakengurutse ico gikorwa cabo bagwiza tunga, agira katera kama barundi kwizo ngendeshwa bozibungabunga. Umushikiranganje akaba yagiriye katera kama bagwiza tunga guterera mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu kuko ingendeshwa zikiri nke kuzikenewe. Ubwa mbere ko gushima izina rya leta y'Uburundi, dushimirana cyane cyane abagwiza tunga bo bumvise akamo leta nkozi kandi mvyeyi yabatuye, kuko mu gisata cyo kwiyunguruza byari bigaragara yuko hano mu gisagara cya Bujumbura hageze amasaha y'umugoroba abene gihugu batonda umurongo muremure bagashika iyo baja batevye canke bagashika banarushe. Leta y'Uburundi rero icikora mu gufasha korohereza abanyamitahe kugira ngo bashobore gushira imitahe yabo muri ico gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Mumfashe rero dukenguruke cyane, dukengurukira iyo societe van transport yo yumvise akamo ka leta, aho twabatera kamo ko leta izobafasha mu kuborohereza nabo bakaheza bakazana imitahe yabo mu gisata cyo kwiyunguruza. Mumfashe rero dukomere abagwiza tunga b'abarundi. Turabakengurukiye cyane kuko cari ikibazo nyamukuru hano mu gisagara cya Bujumbura kwiyunguruza. Tukanabakengurukira yuko hejuru y'utwo twigoro leta yagize kugira ngo mushobore kuzana aya mabisi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bigaragara yuko mwashizemo akabijya akaba bigezweho kandi bizokorana n'ubuhinga bugezweho kugira ngo abene gihugu bo mu gisagara bashobore kwiyunguruza bitabagoye. Rero nagomba fate kano kanya kugira ntere akamo abene gihugu na cyane cyane abanyagisagara kugira ngo twumve yuko ayo mabisi yo kwiyunguruza iza hejuru y'ayandi mabisi twari dufise. Rero dufashanye na cyane cyane mu kuyakingira no kuyabona kuko atwara uburyo bwinshi na leta iba yagerageje, bigasha bisaba rero yuko tuyabungabunga na cyane cyane mu kubahiriza amategeko azobagenga uwo muntu akeneye gutwara
muri ayo mabisi ya societe van transport hari ivyo muzosabwa byo bigezweho ku buhinga none babikurikiza kugira ngo nabo baheze borohererwe mu kudufasha mu kwiyunguruza biciye kuri ayo mabisi na cane no mu buhinga bwa none. Tukabasaba rero kubungabunga ayo mabisi muyafate agwanyu ntagire uwinjira muri bus ngo yongera agende atabuye intebe canke amenye ikiyo canke atabuye irido canke ugasanga sikibanza umuntu yisanga ashitsemo. Dusaba rero abanyagisagara ko dufasha tukayabungabunga. Hanyuma akandi kamo kagira kabiri nagira ndagatere aba ba societe van transport niko koko turabona akigoro mugize, ariko leta y'u Burundi tubandanya n'ubundi duhimiriza abagwizatunga kugira ngo igisata cyo kwiyunguruza no gutwara abantu n'ibintu hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati kibandanye gitera imbere. Rero ntimugarukirize ngaho, turazi ko imiduga mwazanye izosahiriza, ariko nikwiye turavye ubukene bw'imiduga ifise yo kwiyunguruza cyane muri ubu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu dushije mu mabisi. Tukabasaba rero yuko mubandanya mubishira mu migambi yanyu kugira ngo musahirize leta muri ico gisata, maze muve no mu gisagara ca Bujumbura binakunda mwongereza imiduga kugira ngo musahirize n'abiyunguruza bava mu gisagara ca Bujumbura baja mu ntara zo hagati mu gihugu, ndetse binashobotse mwagure n'imbibe van transport ejo tuyibone ariyo yunguruza abantu n'ibintu hano mu karere, maze natwe tuheze tworoherwe mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Ku ruhande rw'iwe waserukiye igisagara ca Bujumbura akaba yakengurukiye vy'imva mutima societe van transport acagira akatekerera impanura abanyagisagara. Turashimye cyane gose kuko iki gikorwa twari tukirindiriye kuva na kera. Ndashima cyane gose iyi societe van transport akaryo yumvise akamo yatewe igihugu cy'u Burundi, nabo bagaca baja hamwe abagwizatunga bose, hanyuma kano kamo bakaba barakumvise. Nukuri nivyo gushima, ndabasabe mudufashe tubakomera amashimwe cyane gose. Navuze ko ari gushima, ariko nagomba mbwire abanyagisagara bagenzanje ko iyi ngabano turonse tuyifate nk'iyi wacu. Murabona iyo hageze ku mugoroba twebwe turava mu mabiro tukaza gufasha gutondeka amabisi kugira ngo muronke akajyo muyunguruza. Rero no munsi turaronsa kabirya. Aka kabirya rero na mabisi meza mashasha, eka nimvira ko n'uruyoya govuga duti antuka mu gisagara cya Bujumbura mwaronsa amabisi meza. Rero ndabasabe twese iki gikorwa gikozwe no munsi, aya mabisi turonse uno munsi tuyagire ayiwacu, tuyafate neza, nta guca mu madirisha ibisi irahagarara ikugurura imiryango hanyuma natwe tukinjira. Twiyambike agahuzu babone ko abanyagisagara turabasirimu. Nta muntu numwe ndabona yambara neza umusirimu wa vrai aca mu idirisha canke anigana mu kwinjira muri bisi. Muratonda umwe akinjira uwundi agakurikira ainsi de suite. Rero ndabasabe icyo gikorwa mu gikore neza, hanyuma mwumvise ko andi mabisi ariko araza. Ubu igisagara cyose kizoshwaranwa ayo mabisi, hanyuma izisigaye nazo tuzitware muri interieur. Murumva rero ko turonse akabirya mugabifate neza, hanyuma murumva yuko sinza kandi bivuga je mutima mbere nguma ndayumviruye umunsi nsura kugira muri livewiti ubu ncangira muri njya inshikane ku kazi ya imanje mbana akazi wanje. Uwaserukiye van transport akaba yasabye leta kubaronsa ibitoro bizwi no kubafasha kuronka ibitoro muri kino gihe bigoye. Twaravyiheje turaraba ikibazo gihari cyo kunguruza abantu n'ibintu, turaja hamwe ni banki yadufasha kugira dushobore kuronka izi bisi zigezweho.
na leta iradufasha kugira dushobore kuzishikana ngaha. Nashaka gusaba abenegihugu tuzaniye izi bisi baze bagerageze kuzibungabunga bakazigenderamo. N'iziwanyu n'ahari rwatsi n'ibyo tudandaza mugabo n'iziwanyu ni ukuzibungabunga, mukadufasha kugira natwe dushobore kubafasha kubandanya tubunguruza. Twashaka no kuca dusaba leta yuko yodufasha muri ico gikorwa cyo kuvuguruza abenegihugu, kuturonsa amarebisi azwi, nantuze naho twoza turaronka ibituro, kongera tuyisaba ivyo hari ikibazo c'ibitoro izigerageze irafasha abatransportere bose kuronka ibitoro kugira dushobore kunguruza abenegihugu. Abandangije nshimira abantu bose bitavye aka kamo, murakoze, Imana ibahezagire. Mwamenya ko iyo sosiyete yatanguranye imodoka 30, inyuma hakaba hari izindi 20 ziriko ziraza, bakazobandanya gushika aho baronka ingendeshwa zikwiye mu gisagara, ndetse mu gihe ca vuba bakazohora bakoresha udukarata two mu buhinga bwa none mu kwiyunguruza.